Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi w'ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanye munywanyi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, ndakuramukije amahoro y'Imana bane nawe. Nimishire nta mubano namande yakigutegurira ngo nyanka yishikiriza mpimbawe no kongera kuguha ikaze ngo dusangira amajambo Imana ashize ku mutima, kandi ndakwipfurije gutahura no gushobozwa gushira mu ngiro iby'ijambo ry'Imana rivuga. Mw'isi tubayemwo musi y'izuba tugenda tubona ibihe bitandukanye umuntu ashobora kubamwo, kandi hari uburyo bwinshi bw'intambara, zaba izo mu buryo bw'umubiri n'izo mu buryo bw'impwemu. Mfatiye ku by'intambara zo mu buryo bw'umubiri, zisaba umwiteguro kandi zigasaba inguvu kugira ngo umuntu aronke intsinzi. Intsinzi rero iraronderwa, kandi umuntu wese aritegura kugira aronke intsinzi. Muri uwo mwiteguro araba n'uburyo canke ibikoresho afise, kandi akaraba n'ahantu yokura imfashanyo. Kandi iyo umuntu arinze afata ingingo agasinyanira amasezerano n'uwumufasha kugira ngo azoronke intsinzi, nuko aba yizeye ubushobozi afise. Ico gihe rero biboneka ko aba yamwizigiye. Hanyuma iyo urugamba rwatanguye, umuntu ashobora kuronka ibintu ko yari yavyiteze, canke agasanga birahindutse, yari yiteze intsinzi agatsindwa. Intsinzi rero umuntu ayironka hakoreshejwe ibiharuro byinshi mu kwiyumvira canke n'ibindi ashira mu ngiro ku rubuga. No mu buryo bw'impwemu amageragezwa arabaho, arizo ntambara zo mu buryo bw'impwemu, kandi umuntu wese akamenya ingene yitegura canke ingene ahagarara n'uwo ahanga amaso kugira ngo ashobore kuronka iyo ntsinzi. Bibiliya iratubwira intambara nyinshi zabayeho n'abantu benshi bazirwanye, aho bamwe bahavuye bakitwa abahizi kuko barwanye neza kandi bakaronka intsinzi. Imana yamye ihagarara ku ruhande rw'abantu bayo Abisirayeli, kandi yarumva gusenga kwabo, naho byashika kenshi ikabacisha mu ntambara zikomeye ku buryo mbere bamwe no gupfa bagapfa, ariko Imana yari kubigisha kuyizigira ngo babeho mu buzima bwo kuyumvira. Turasoma mu gitabo ca Zaburi igice ca 20 umurongo w'indwi n'uw'umunani, tubone uko Dawidi yitwaye mu ntambara yari yadutse. Ndasoma mpere ku murongo wa mbere, ariko ndaza guhagarara ku murongo w'indwi n'uw'umunani. Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa, izina ry'Imana Yakobo rigushire hejuru. Ikurungikire ugutabarwa kuva hera h'urusengero, iguhe inkomezi ziva i Siyoni. Yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe gituriwe. Iguhe ico umutima wawe wifuza, ishitsi inama zawe zose. Tuzovugisha impundu n'agakiza kawe, kandi ku bw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ibyo usaba vyose. Noneho menye yuko Uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta, azomwishura ari mw'ijuru ryiwe ryera. Azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Murongo w'indwi. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Barunamye baratemvye, ariko tweho tuvuye hasi duhagaze tugororotse. Imana yacu ihabwa icubahiro cane. Ano majambo dusomye navuze ko magarara ku 20 gusa, uw'indwi n'uw'umunani. Nivyo ano majambo atangujwe n'umuhezagiro, uwo nawe ushobora gucakira ukavuga ngo uyu n'umuhezagiro wanje, ukavuga ngo amen. Ariko kandi ano majambo harimo igishinga ntahe cingene uwo yabayemwo yabonye inyishu. Nko ku murongo wa 6 hatubwira ngo namenye yuko Uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta, azomwishurira ari mw'ijuru, azomwishurira ari mw'ijuru ryiwe ryera, n'ibindi. Dawidi rero uyu numwe yabayeho kandi akagira imigenderanire myiza n'Imana, naho byagiye biracamwe nawe nyene bikamugora, ariko kugwa kwiwe ntiyateba, agaca vyuka kugira ngo asubire mu migenderanire myiza n'Imana. Nico gituma hano agaragaza ibyizigiro afise ku Mana, ivyo aduhamagarira natwe kugira ngo tumufatire ko nk'akarorero keza ko gukurikiza. Ano majambo rero avuga ibihe by'intambara, kandi igihe yandika aya majambo
Dawidi yarazi neza iby'intambara, ko twibuka ko yatangiye kurwana intambara akiri umwana mutoyi, ayahangana n'idubu n'ibikoko bikomakomeye bije kumutwara umukuku yiragereye intama. Iyindi ntambara azi yariko aravuga ahantu yabayemwo hanganye n'ingabo z'Abashuri. Aba bari bamuteye zari ingabo z'abahizi ku rugamba, kandi bari bafise ibikoresho bikomeye, bari bafise imikogote, bari bafise n'amafarasi. Ingabo rero zikoresha amafarasi mu kurwana zari zizi neza urugamba, ariko hari n'izindi zigendera ku mikogote nazo nyene zakaruhariwe mu kurwana. Dawidi abo yari afise vy'ukuri ntibari gushobora kwikura ku umwansi, nawe rero yari gushobora kwikora ku bandi mahanga kugira ngo bamutize ingabo canke bamuhe n'ibigwanisho ashobore gutsinda urugamba. Kandi niko n'abandi bami bahora babikora igihe cyose bahuye n'intambara batewe. Ariko Dawidi ntiyari gushobora gukora gutyo, kuko yari afise ikimugera co kudahirahira ngo yikore ku yandi mahanga. Ibi ni ibyo tubona mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice ca 15 igice ca 17 ku murongo wa 16 niho tubonera itegeko yari yarahawe n'Uhoraho. Mbere iryo tegeko ryari ryarahawe Abisirayeli Dawidi ataraba n'umwami. Uno murongo wa 16 rero haravuga ngo ikibujijwe ntazokwironderera amafarasi menshi canke ngo agira abantu atuma muri Egiputa kugira ngo yironkere isinzi ry'amafarasi, kuko Uhoraho yababariye ati ntimuzosubire kujana iyo nzira namba. Nshuti yanje rero nyumviriza, mu gihe abandi bari bafise amafarasi n'imikogote, Abisirayeli bo bari barabwiwe ngo umwami bazokwimika ntazohirahire ngo asubire kujana inzira ya Egiputa. Iyo bazananye kera kubw'ibitangaza by'Uhoraho yari abakuye mu buja, ashaka kubaha igihugu, kandi igihugu ciza c'amata n'ubuki, ashaka ko bazobaho mu mahoro baguwe neza. Niko kubabwira rero ngo uwo mwami muzokwimika ntazohirahire ngo yironderera amafarasi menshi canke ngo agira abantu atuma muri Egiputa kugira ngo yironkere isinzi ry'amafarasi. Ni ukuvuga nta migendanire na mikeyi canke imitoyi Uhoraho yashaka ko izosubira kuba hagati y'abantu bayo b'Abisirayeli n'Abanyegiputa. Yarayakeneye amafarasi, yarakeneye imikogote, ariko Uhoraho yarabona ko ibyo afise bihagije kandi ko bikwiye kumubumba. Iri rero ryari itegeko Dawidi atari kurenga ngo arondere ubundi bufasha ahandi, ariko ko atari gushobora kunesha izo ntambara akoresheje ibikoresho vyiwe n'ingabo ziwe gusa, kandi akaba yarabujijwe kurondera ubundi bufasha mu yandi mahanga na cane cane muri Egiputa. Ni gute yari gushobora kurwana iyo ntambara akanesha? Ntiyareze amaboko rero, yabonye ku izina ry'Uhoraho ari ryo ryonyene akwiye kwizigira kugira ngo aronke intsinzi. Ivyizigiro vyiwe vyari ku Uhoraho, yahanze amaso Uhoraho. Yabonye ko abo bami bafise uwundi mwami abaganza bose ashobora kubategeka, naho uwo mwami batari bamuzi, ariko avuga ngo jewe umwami Uhoraho ashoboye kuganza abami bose akabimika akabakura no ku bwami, jewe uwo niwe mpanze amaso, niwe nzizigira, ni nawe yatumye mba umwami, none rero nta wundi nizigiye atari we. Haleluya! Uwo mwami Uhoraho mu ntambara aragwiza amafarasi n'imikogote y'abaherereye ku ruhande rwiwe, maze agaca intege amafarasi n'imikogote y'abari ku ruhande rw'umwansi. Bisiguye ngo Uhoraho ashigikiye ntaneshwa mu ntambara, Uhoraho ashigikiye ntiyonanirwa, Uhoraho ashigikiye intambara zicamwa arengana, kuko yishimikije ijambo ryandiho. Rero hamwe n'ibyo vyizigiro, Dawidi yagiye mwiyerekwa akura ubwenge mu ntambara, asigara bibona nk'uri ku rubuga, yatura ibyo ariko arabona mwiyerekwa, aravuga ngo bo barunamye baratemvye, ariko tweho tuvuye hasi tuhagaze mu bugororotsi. Yo nshuti yanje, kwizigira Uhoraho bifise agaciro kanini. Kwizigira izina ry'Uhoraho bituma umuntu abona n'ibyinyegeje biri kure.
kwizigira uhoraho bituma umuntu ahagarara mu ntsinzi atararwana. Kwizigira uhoraho bizana imihezagiro myinshi. Yesu yaravuze ngo muri we twama turi abatsinze. Dawidi nawe nibyo atweretse ubunyene, kandi n'intumwa Paulo yaravuze ngo muri Kristo twama turi abatsinze. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Rero iyi ntsinzi n'izi nkomezi turonka si iby'uwo ari we wese, nuwo yizigiye uhoraho. Kandi uwizigiye uhoraho hari ibindi aboneka ko. Igihe cose ufise umugambi runaka, imbere yo gufata ingingo y'uwo witura wishimikiza gufasha, ntushobora kwizigira utazi. Nk'uko umudandaza adashobora kwizigira umuntu uwo ari we wese ngo amugurane amahera, ariko banza kuraba ati uyu muntu ndamuzi kandi namugurana ndazi neza ko azonsubiza. Nk'uko umuntu niyo agiye kuganyira umuntu ibintu by'ibanga abanza kuraba ati uyu muntu ibanga ryanje azorigumya, ntazorimena, ntazonyararaza. Nk'uko n'abakozi b'Imana canke mw'ishengero umuntu yagomba gutura umutwaro canke yagomba kwatura araba umukozi w'umwizigirwa. Imana nitwoshobora kuyizigira tutabanje kuyimenya. None ni gute umuntu yoshobora kwizigira Imana akayifata nk'uko iriho kandi iriko iraganza mu buzima bwiwe, naho yoshika mu bihe by'umubabaro canke yoshika mu bihe bigoye? Inyishu zoba nyinshi. Yamara imbere y'uko twokwiga mu byo kwizigira uhoraho ko yoba ariho mu bihe byose ducamwo, ni kubanza kumenya by'ukuri nimba Imana iriho kandi nimba Imana ishoboye. Hari ico wowe ufise ushobora kurabirako ukavuga ngo kuri iki kintu ndahabonera ukugira neza kw'Imana, muri iki kintu ndahabonera ubushobozi budasanzwe bw'Imana nzima. None iyo Mana ko ari umuremyi yaremye ibiriho byose, nanje kandema nawe kakurema, vy'ukuri ibyo si ibimenyetso byerekana ko Imana ikomeye? Iyo uri mu bihe by'amageragezwa ca mu gihe by'intambara, wari usanzwe usenga uri umukristo canke uri umuntu wihaye Imana, naho wobitebamwo ntibisigura ko Imana itariho, kandi ntibisigura yuko Imana itakuzi, ntibisigura ko Imana itagukunda. Vyose Imana ibibirimwo biza yamaze kubibona kandi ibizi iherezo ryavyo. Kugira ngo tumenye ko Imana ibirimwo kandi iganza icyo ari cyo cose, kumenya ko Imana iriho kandi iganza mu bihe byose, tuba dutahuye ko Imana ifise ubudahangarwa, ko Imana ikora ico cose ishatse ikagikora mu mwanya wose ishakiye, kandi ko ata muntu ashobora kuyibaza ngo kuki wakoze iki canke ngo yivuguruze. Rero ubudahangarwa bw'Imana twovuga ko ari ukwigenga canke ukwikukira kuzuye gutuma ifata ingingo iyo ariyo yose ku kintu cose yaremye mu bihe byose, byaba ibyiza canke ibibi, kandi umwanya wose uhereye muri kahise. Nta numwe yoyihagarara imbere ngo ayibuze gukora ico yagambiriye gukora. Nta numwe yoyihanura ngo bigenze uku. Irigenga, irihagije, irikwije muri byose. Imana ikora ibyo ishatse kandi ikora ibyo ishatse gusa, kandi igihe cose igakora ibiyihimbaye. Dusomye muri Yesaya igice ca 14 ku murongo wa 24 tuyibona iriko yemeza abantu bayo ivy'intsinzi. Ibisigaye muremeshereze mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Ibisigaye muremeshereze mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Bari bigwanishwa byose by'Imana kugira mushobore guhagarara udatsinzwe n'ubuguruke bw'umugwanizi. Bari bigwanishwa byose by'Imana kugira mushobore guhagarara udatsinzwe n'ubuguruke bw'umugwanizi. Mushikame. Yesaya 14 ku murongo wa 24 haravuga ngo uhoraho nyene ingabo
ararahiye ati nukuri uko niyumviriye niko bizoshika kandi uko nabigize imigambi niko bizoba. Haleluya. Imana yariko iburira Ashuri ko ibyo yagambiriye byose izobikora kandi uko yabipanze niko bizogenda. Rero Imana ifise ubudahangarwa muri ibi byose. Imana niyo ifise ijambo rya nyuma ku kintu cose yaremye, muri kahise, muri kubu no muri kazoza. Imana niyo ifise ijambo rya nyuma kandi ifise ubudahangarwa. Yariko rero aha hantu ibemeza ko intsinzi yasezeranye ataco yihindura. Imana itegetse birakoreka kandi byivuze biraba. Mu gice ca 46 aha muri Yesaya nyene ku murongo wa 10 haravuga ngo mpera mu ntango nkavuga ibyiherezo, ngahera no mu bihe bya kera nkavuga ibitaraba, nkavuga nti imigabo yanje izokomera kandi ibyo nzogomba byose nzobishitsa. Haleluya. Nshuti yanje, iyo Mana woyigeranya nande? Woyigeranya nande musi y'izuba? Woyigeranya nande mwijuru? Niyo ishitsi ibihe, niyihindura ibihe, muri kahise no muri kazoza hamwe no muri kubu. Niyo itegeka ibihe. Ni wabona ibihe bigucanze izigira iyo Mana kuko ari ishoboye kubihindura. Ni wabona ugeze mu bihe byo kurengwa, witege ko imituragaro igiye kuza mu buzima bwawe ibihindure, yongere gushire hasi kuko wishize hejuru. Ariko ni wicisha bugufi ukayirondera mu kwinezereza, mu kwihana no kwizuza, nayo izogushira hejuru. Irwanya bibone ariko abishyira bugufi kabashira hejuru. Ni ko ijambo ryayo rivuga kandi ntibesha. Ngo ihera mu ntango ikavuga ibyiherezo, ngo yahera mu bihe bya kera ikavuga ibitaraba. Imigabo y'Imana kuri wewe mugenzi izokomera. Naho ubona bimeze uko, imigabo y'Imana izokomera. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyo ubona, naho ubona bikomeye n'ibindi utarabona, ngo ariko byose byaba ibitunezereza n'ibyo ubona bitatunezereza ubu bishobora kuzotunezereza muri kazoza, ngo bikoraniriza hamwe kutuzanira ibyiza twebwe abahamagawe nk'uko yabigabiye kera. Imana ikufise ko umugambi, kandi uwo mugambi nta mwana w'umuntu ashobora kuwuhindura. Ntugatinye abakubangamiye bagutera ubwoba, ntugatinye abakuroga canke bakugira imigabo mibi, ariko hanga amaso Imana. Imigabo igufise ko nta mwana w'umuntu yoyihindura, kandi n'Imana ntiyiteze kuyihindura. Wowe ushishikare gusa uyigumeko, ukore ibyo igomba, uyizigire, nayo izogushitsa ko ibyo yasezeranye. Dusomye mu gitabo ca Daniyeli igice ca 4 ku murongo wa 35 haravuga ngo kandi ababa kw'isi bose ibagereranya n'ubusa, kandi ikora uko igomba mu ngabo zo mwijuru no mu baba kw'isi, kandi ntawe ushobora kubuza ukuboko kwayo canke kuyibaza ati ukora iki. Ninde yoyiburanya? Ninde yohagarara imbere ngo uhindure imigambi yayo? Nta numwe. Umwana w'umuntu yabumbwe mwivu ntiyoshobora gukuraho umugambi w'iyamubumbye. Utinya iki? Nshuti yanje, urinde utinya umwana w'umuntu? Urinde wewe uri kuhabugwa n'abarozi? Urinde? Garukana umutima wawe kuhoraho. Imana ngo ababa kw'isi bose bagereranya n'ubusa, ngo kandi ikora uko igomba mu ngabo zo mwijuru. Imana itegeka abamarayika igakora uko igomba. Imyabugingo twe tutanazi, Imana ikabitegeka bihindura uko igomba. Ingabo zo mw'isi izifise amafarasi n'ifise imikogote kazihindura uko igomba. Urabaza Yehoshafati ingene byagenze atewe n'ingabo zikomakomeye. Imana yamusezeranye ati wihagarariye gusa utonde urugamba. Imana igakora akantu za ngabo zari zimuteye zigasubiranamo zikishana zikamarana, ariko ingabo za Yehoshafati zigataha zose atanu wakomeretse, bose bemye bahimbaza Imana. Iyo Mana uyita iki? Ni iki cayinaniye kugukorera? Raba ukwizera kwawe, urabe inzira zawe urimwo, urabe ko wowe udahanze amaso ibindi bintazi, cyangwa ukaba uyahanze abana b'abantu aho kuyahanga Imana. Ugomba kongera kumenya ubushobozi bw'Uhoraho. Baza Yobu. Yobu ibyamubaye ko urabye muri igitabo ciwe, Satani ngo araza abwira Imana ngo ese waruzi ko Yobu akubahira ubusa? Ngo ni kubera ibyo wamuhaye, ngo hamwe wonyemerera je ryatunga byose nkari mwaka,
byose nkabitwara ntiyosubira kukubaha. Imana iti nivyo, genda ubitware byose kiretse ubugingo bwiwe. Ubananije gusoma ucubona Yobu ingene yahimbaza Imana naho yarari mu mibabaro iteye ubwoba, aruhijwe n'umubiri. Byahavuye bimenyekana ko Imana ari yiganza byose, iri hejuru ya byose. Mu mibabaro ya Yobu Imana yarimwo, maze kukanyuma ihindura ubusa ubushobozi bwa Satani, ihindura ubusa ubushobozi bw'abadayimoni. Ntaco hindura imigambi y'Imana. Rero kugira ngo wizigire Imana ubanza kumenya neza iyo ariyo. Nari maze kuvuga ibitari bike. Twebwe kubw'umugambi w'Imana twaratoranijwe. Iyo usomye mu Banyefeso 1 vuga ngo twaratoranyijwe, dutoranirizwa muri we imbere y'uko isi n'ijuru biremwa. Rero uko ibihe byagiye bikurikirana byose, umugambi Imana yari ifise ku mwana w'umuntu karagakiza kazoza gaciye muri Yesu Kristo. Kandi Imana yari izi ko inzira yako gakiza izobigoye, kandi Satani byose yarabibona n'inzira bizocamwo. Iyo yaza kuba yarashoboye, aba yarahagaritse uwo mugambi wo gucungura abantu ngo ntube. Yamara ibyabaye byose Yesu amaze kuza, mu mibabaro yaciyemwo, yarapfuye, maze ku munsi wa gatatu arazuka, kandi azukana intsinzi. Satani ntiyashoboye guhagarika uwo mugambi. Ariko ibyo tubona byabaye byose n'ababigizemo uruhara, bajya abantu bose bamuguze, byose byari biri mu mugambi w'Imana. Imana yari ibizi ko bizobaho, kandi yishaka ari kubihagarika ngo ntababazwe kurya, ariko byarayihimbaye ngo ababazwe kurya. Natwe tubibonesha amaso yacu, hama kugira ngo bizodufashe mu gihe nk'iki nitwaca mu mibabaro yindi. Ariko twizere ko dufise Imana izoduha intsinzi. Nico gituma rero Imana yiswe amazina menshi, nabo yagiyigirira neza bivanye n'umuntu wese ibyo yamukoreye naho yamukuye, n'urugero yaragezemwo rw'imibabaro canke rw'imitwaro yiwe. Rero uwakorewe byinshi nawe aranezerwa, nk'uwahariwe byinshi nawe agira umunezero mwinshi. Ndangirize mugenzi kuno murongo wa 32 dusoma mu gitabo ca Daniyeli 11. Daniyeli 11 ku murongo wa 32 niho ndangirije. Ano majambo aravuga ngo abakora ibibi byo kurwanya isezerano azobazimirisha akarimi keza, ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Naka kantu ngomye kuvuga ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Nshuti yanje, urimwo mu bazoshikama bagakora ibikomeye? Imana yateguye ibikorwa byinshi jewe nawe tutararemwa, kugira ngo mu gihe nk'iki tuzobyisangemwo tube turiko turabikora. Uno munsi rero ku rubuga uhagaze gute? Uriko ukora ibiki? Na cane cane muri ibyo uriko urakora nibihe bishimwe imbere y'Imana? Ni iki cerekana kuza Imana? Ni wabuze Imana, Bibiri tubwiye ngo abazi Imana yabo bazokomera, ngo kandi bamaze gukomera Imana izobakoresha ibikomeye, ibyo yagambiriye ko bizokoreka. Hari ibikomeye abariko barahingurwa bacishwa mu bigeragezo bikomeye bakabandanya bizigiye Imana, hari ibyo bazokora, kandi bikomeye bazokora ibikorwa bizovuga, bizogaragaza Imana iyo bizeye, iyo bizigiye. Nshuti yanje, kugira ngo umenye Imana uyimenyera mu ijambo ryayo. Bibiliya nico gitabo conyene dushobora kuboneramwo dushobora kuronkeramwo ubushobozi buhindura ubuzima bwacu bw'imbere, kuko guhindurwa biva imbere bikagaragarira ku muntu w'inyuma. Yamara bisaba ingufu, bisaba umwete, bisaba kwihangana ku munsi, bisaba kugwana intambara, ariko muri zo ntambara ukazihagararamwo neza. Ntuwopfa kumenya Imana iganza ubuzima bwawe mu bihe bigoye no mu bihe byoroshe utabanje guha agaciro ijambo ryayo, ngo urisome kandi urondera gutahura no guhishurirwa ibyerekeye Imana. Igihe wofata umwanya ukanywa kandi ugafungura kuri iryo jambo ry'Imana, ukaryuzuza mu bwenge bwawe no mu mutima wawe, wotahura neza iyo Mana y'ubushobozi, iyo Mana idahangarwa, iyo Mana ifite ijambo rya nyuma, woyitahura neza, kandi wocuronka umunezero wuzuye, mbere ukanashobozwa kuyizigira bihagije, ukayimenya mu bushobozi bwayo bwose
no mu bikorwa byayo byiza, maze ubwiza bwayo bukashika kuba muri wewe, bukakuzigama, bukakubungabunga, bukagushikana ku rugendo Imana yifuza kubaho, kandi urugendo rwawe bukazosozerezwa amahoro, ukazohabwa ibyasezeranywe mu ijuru. Utaraja mu ijuru, mw'isi ishoboye kuguha ibyo ukenye, atari ibyo ukeneye gusa, mugabo ibyo ukenye, kandi niyo yoguha bike ikurindirije kuzoguha byinshi, iguha umunezero no kubumbwa n'ibyo ufise. Raba ababifise benshi, amaganya ntibayabuze, no kuruhuka ntibaruhuka, kandi nta mahoro ahoraho bibahaye. Byose bitari mu Imana nta rukiza, byose bitari mu Imana nta mahoro, nta kamaro karamba bifise. Ikiriho nubwira Imana ibyaha byawe, ubyature, kandi uyibwire uti ndagarutse, ati ndahebye byose ibyahora binsamaza, mfashe ingingo yo gusubira ku murongo, mfashe ingingo yo kongera kukwiyegurira, niyambuye iby'isi byose byari bimbujije amahoro, kandi byari bimbujije kugororoka. Ungabe unganze Mana, unyuzuze mpwemu yera y'amandongora ibihe byose. Amen. Dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe mu ijuru no mu isi, izina ryawe nirishigwe hejuru. Ngushimiye ijambo wampaye nkasangiza uyu yanyumvirije, kandi ngushimiye ingene warishizemo ubushobozi rikamwubaka, kandi niteze ibitangaza bigiye gukoreka mu buzima bwiwe, bugahinduka rwose, agasubira kuba unezerererwa, akabaho mu buzima buguhesha icubahiro. Kandi uyagiye kubikora, ndasenze ngo nawe uhindure ubuzima bwiwe, imibereho yiwe, umuhe umunezero, umuhe ibimubeshaho, kandi akabumbwa navyo, umuhe umugisha. Ndasengeye uyu yaboshwe n'impwemu mbi z'abadayimoni, izi mpwemu mbi zo kwisambanya ziri mu bantu bawe ndazikankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Izi mpwemu mbi z'ubumuga ndazikankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Mana ngo ugerere mu mwe wese, umukoreko, umubohore, usubire kumuhagarika, agukorere atagira ikintu na kimwe kimurega. Urakoze kugiye gukora n'ibirenge byose avye, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro mu buzima bw'umwe wese. Senze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Wakoze mugenzi, kuko wampaye umwanya ukantega abiri. Kaze ku gishinga ntaye cawe. Yesu aduhana umugisha. Shalom. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira, canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na Whatsapp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.